Yes, kanonye mbifurize kuguma kugubwa neza gitondo kiza tukiza kadasoka bakunzi ba TV duniani kote birumvikana rero na makuru tugarutsemo arebana n'umutekano politique la diplomatie kuri mikoro ya mbere bari Moses ariko kuri mikoro ya kabiri bari Bwana Kalemba Aimable ni mu masa mu gitondo rero bibaye ngombwa yuko tubyuka kare cyane butari bwaca kugira ngo tuba updating inkuru itungo isi yose iturutse mu gihugu cy'u Burundi. Bwana Kalemba Aimable umeze uti? Meze neza ndashima Imana kandi ndasuza abakunzi bacu bo kuri TV Duniani Kote tugarutse muri ano masaha adasanzwe n'ikitwa updates zidasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Yes, ndabona ubyutse watema imyenda y'imyeru bijyanye n'amakuru dufite muri ano masaha mu gitondo. Bwana Kalemba Aimable ngira ngo turi butinde ndagira ngo tuze gukubita tubangura kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano politique la diplomatie. Bujumbura mu mujyi rwagati uyu mujyi wongeye kwamo w'amasasu guhera ku isa 8 z'ijoro. Benshi baravuga bati Red Tabara yatatse umujyi wa Bujumbura, abandi baravuga bati mama 23 yatatse umujyi wa Bujumbura. Ariko mbere na mbere banzu mperekaze abantu badukurikira kugira ngo twinjire muri ano makuru adasanzwe aturutse mu gihugu cy'u Burundi. Mbanje gusuza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, Birengerazuba, Iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali coup de chapeau mwebwe mudukurikira mu bice byinshi bitandukanye. Ndanasuza kandi abadukurikira bari muri Afrika y'Iburasirazuba ubwo kwikubitiro, abari mu Burundi mu bice byinshi bitandukanye, korine nyinshi zitandukanye munatajya kurondora. Ubwo ni za korine Mujejuru, korine Morangara, korine ya Tongo ndetse n'izindi korine zigiye zitandukanye. Biyumve mikaze. Twashuje rero abadukurikira bari Tanzania, Kenya, Uganda ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Turasuhuza abadukurikira bari hanze Afrika y'Iburasirazuba, twongeye kwifuriza amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Ndetse kandi turasuhuza abadukurikira bari ku mugane w'Uburayi, mu Bwongereza, mu Faransa bariyo, hari abadukurikira bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bice byinshi bitandukanye, hari abari za New York mu bice bya za Miami ndetse kandi na Canada bariyo. Yego, abadukurikira bari muri Aziya, waba uri mu Bushinwa, waba uri mu Buhinde cyangwa se muri Omani. Uje kumererwa neza kandi komeza ugire amahoro impagarike n'ubugingo mu mutima wawe. Tugakanye ikitwa updates ku makuru abadasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Yes, ngango kwero turagarutse nizere ko muri tayari kugira ngo ibintu tujye tubigendanamo neza, ariko kandi mutugaragariza urukundo muri comment koko kuba tubyutse amasaha tukajya ku buryo bwa kamera kugira ngo tuba updating tubabwire uko situation ihagaze. Kiba ari ikintu gikomeye cyane, ngira ngo Bwana Kalemba Aimable tuba twitanze uburyo bwose bushoboka. Ngira ngo nta nubwo turi butinde turaza gukubita tubangura. Reka duhite duhera ku nkuru zimo zaturuka hano mu gihugu cy'u Burundi, ariko by'umwihariko tugaruke mu mujyi wa Bujumbura. Umujyi warayumvikanyemo amasasu menshi ubwo bafite urujijo rw'amasasu yarayumvikanyemo. Hari imbunda nyinshi zarasiwe mu mujyi zirasa silence. Ngira ngo ibi twabikurikiye ku isa 7 z'ijoro by'umwihariko aho twari turi, ariko turavuga tuti uko byagenda kose turaza guhita dukora ikiganiro mu buryo bwihuse. Ngira ngo Bwana Kalemba Aimable turaza ibintu kubyinjiramo tuve imuzini muzingo gusa uze kunyemera. Tugaruke gato muri CNDD FDD byayo bikomeje kuba agaterandanzamba abadede ibice nkuko abivuze yuko ngo bamaze kwicamo ibice bigera kuri 3 ngo ubu noneho biravugwa ko byamaze kugera kuri 4. ngira ngo turaza kubikomozaho ku munsi w'ejo ku kibuga cy'indege. CCTV camera zavuyeho, system y'ikibuga cy'indege yavuyeho, naho bivugwa ko bitoroshye kuko Red Tabara ngo yakamijeje. Ariko kandi hari amakuru avuga yuko ngo ubutegetsi bw'u Burundi isa bushobora kuvaho. Binavugwa yuko perezida w'igihugu isa ashobora kuza ko ari mu gihugu cya Tanzania ariko mu buryo bw'ubuhunzi. Byose turaza kwa tuginjiranamo 5 kuri 5. Gusa Bwana Kalemba Aimable tunibutsa abantu yuko dufite umuntu ubikurikiranira hafi, tuba turi babashyiremo ijwi rye nawe mukumva byo ababwira kuko avuga mu karere ka Afrika yunze ubumwe muri rusange. Turaza kuba tubinjiramo, ariko kandi turaza no kugaruka ku FDLR mu gihugu cy'u Burundi. Bwana Kalemba Aimable ndamutse mvuze ko zamaze gufata indebe ntago naba nibeshye. Turaza kubinjiramo tubabwire uburyo kizimo zirarinda urugo rwitwa General Neva kugira ngo Red Tabara itaza kwinjira. Nta cyizere uyu mugabo afite ingabo z'abarundi.
oya nta na gitoye. Byose rero turaza kunyinjiramo tuva umuzi n'umuzingo wo gusara amakuru menshi agiye atandukanye bwana Karimba Aimable tugiye kuvuga ingingo z'ingenzi bwakira bugacya, ahubwo twirukanse cyane. Benshi batangiye kuvuga ko igihugu cy'u Burundi cyaba kirimo kiranukamo kudeta, abandi baravuga bati biraza gusa perezida w'igihugu kukivamo ahungire mu gihugu cya Tanzania kuko nicyo gihugu cyoroshye kuba yabonamo ubuhungiro. Kugeza maginga ya uyu mutekano muke wamaze kuzamba, aya masasu menshi akomeje kugenda yumvikana mu mujyi wa Bujumbura, ibintu turaza kubyita iki munywanyi wanjye? Ibi turaza kubyita umutekano muke, yani n'ibintu byivugira mu gihugu cy'u Burundi, ariko nanone biri guturuka cyane cyane ngo kuri politike ya perezida Evariste Ndayishimiye ari gukoresha ngo bamwe mu basirikare akabambika impuzankano za gipolisi zacurutse niyo ukunda kubivuga, akabambika impuzankano z'abasivile bakirara imihanda mu mujyi wa Bujumbura bakarasana n'abasirikare bagenzi babo. Ikimenyetso gihari ni uko nta basirikare nibuza bagaragara cyangwa se abantu bapfuye baguye muri iyo mirwano, bikavuga yuko rero ibi byose Evariste Ndayishimiye abikoresha nyuma yuko igihugu cy'u Burundi cyitwa ubukene, ubushomeri n'ibindi bibazo bikomeje kugenda byiyongera. Akavuga ati ngewe ninteka umutwe muri ubu buryo nkafata abasirikare ubwabo bakarasana hari abambaye imyenda ya gisivile abandi bambaye imyenda ya gisirikare, akaba abo twifashisha kuko twifashisha tukabazirika nk'amapingu tugaragaza yuko hari abafashwe abaribo bita Red Tabara, ariko biravuga yuko Red Tabara yo muri uyu mujyi wa Bujumbura irimo, mu gihugu cy'u Burundi irimo, ariko igihe cyo kwigaragaza ntikiragera. Ariko icyo nakubwira ni uko uyu mujyi wa Bujumbura none ni gute barimo batarimo barigaragaza kandi dukomeje kugenda twumva amasasu menshi. Akenshi nyine byagiye binakorwa. Tabara yagejeje kwinjira mu mujyi wa Bujumbura ngira muri ano mezi ya hafi, yagejeje nk'inshuro zirenga 10. Ariko n'abafashwe bashinza gukora ibyo bikorwa, hari abasirikare bahunze igihugu bashinza gukorana n'iyo Red Tabara. Ibi bintu bwana Karimba Aimable uze no kubimpuriza n'ikijyanye n'amabariyeri menshi akomeje kugenda agaragara mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Ese kuko Red Tabara bari kwikanga ni mama 23? Igihari mu gihugu cy'u Burundi ni Red Tabara iri kwikangwa ni mama 23. Rega buriya ibyo mama 23 rwa kubutaka bwa Kongo ni nabyo Red Tabara nayo ivuga yuko ishaka kurwanira cyangwa iri kugaragaza, kandi ingingo nyinshi iyi Red Tabara igaragaza yuko yo ishaka gukuraho politike mbi iri gukoreshwa na perezida Evariste Ndayishimiye alias Neva. Afatanya yuko rwe wagiye ubona yuko no ku marazo sosiyo hari abantu benshi bagiye bavuga bati Evariste Ndayishimiye iri kugaragaza yuko ari kugurisha ubutare cyangwa se amabuye y'agaciro, n'ibindi runaka igihugu gifite n'umutungo muke igihugu gifite mu ngengo y'imari gitegura. Tubona ko ategura kongeza umushahara abarimu, ategura kongeza umushahara inzego za gisirikare cyangwa inzego za gipolisi, inzego z'ubuzima, ubwo ni mu baganga. Ariko tugategeza tugaheba, ahubwo abenshi tukababona bari bakora igisa nk'imyigaragambyo, dore yuko bivuga yuko gukora imyigaragambyo muri iki gihugu bitoroshye, bahita bakwica. Bivuga yuko rero ibi byose biri gukorwa na Evariste Ndayishimiye nubwo agaragaza ari gushaka kumakinga igihugu cy'u Burundi, agaragaza yuko ngo bari gushaka uburyo kibirwanaho cyangwa se bishakamo imbaraga, ariko bivuga yuko n'ubundi ibi byose bizagira inyungu perezida Evariste Ndayishimiye n'umuryango we n'inshuti ze za hafi. Bivuga yuko n'ubundi ariyo politiki akoresha cyane cyane, dore ko ashinzwa icyitwa amacakubiri cyane muri kino gihugu cy'u Burundi. Nyuma yuko n'ubundi yanabigaragaje ko na FDLR, bikavuga yuko n'ubundi FDLR ibyo ikora cyangwa ibyo itekereza mu bitandukanye n'ibyo perezida Evariste Ndayishimiye atekereza cyangwa akora. Barabibonera mu byo ari gukorera za Minembwe, supporting izo za FDLR na za Wazalendo n'abasirikare be, bari kuri ibi bintu byose bikomeje guteza ikibazo. Navuga ko ari ibibazo muri rusange, tugiye kugaruka ku ruhande rwa Red Tabara yo umuntu yayivugaho byinshi, kereka ngira ngo umuntu aje muri studio akavuga Red Tabara yonyine. Amaye nka data. Ngira ngo ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa. Ndabona n'umuvandimwe nawe yamaze kuba agera muri studio zacu, tugiye kuba mu kanya gato tumwakira tubaye ijwi rye abaje kutugezaho. Bwana Karimba Aimable ikindi kibazo kimwe ngira ngo duhita tunakira n'umuvandimwe kugeza maginga ya twitega iki ku witwa General Neva urimo urahigwa na bamwe mu bantu bari mu ishyaka rimwe. Jenny Neva icyo navuga cyo kumwitegaho, ntabwo
harimo ikintu ikibazo ndanashaka kukubaza, hari impinduka ari bukore muri guverinoma? icyo navuga cyo kumwitegaho n'ubundi birajyana n'izo mpinduka. Tumwitezeho yuko aya matora ashobora kuzaba kimwe mu kintu gishobora gutuma n'amatora atagenda neza, kuko hari n'abiri kuvuga yuko begamye ku ruhande rw'ishyaka rya FDD, ariko ngo bafite ibitekerezo byo kuba barwanya uno mugabo, kandi uno mugabo yamaze kubimenya. Bivuga yuko no gushaka gukora igikuta cyose gishoboka babandi bamurwanya ashakisha uburyo cyabafata ku gakanu cyangwa se abatera ubwoba. Bikavuga yuko kandi ku ikubitiro bamwe mu basirikare n'abapolisi benshi ba Janvier Ngabukiza barabatoretse ejo bundi, kapiteni Janvier Ngabukiza, ba Nsanzineza Batista baturutse ejo bundi, n'umusirikare ufite ipeti rya n'umuriyetona, yaturukanye n'abandi basirikare barenga ngira ngo 33. Yego, abo bose bari abadede original. Bikavuga yuko uwo nguwo Panuza Batista uwo nguwo yari n'umufamiliye wa hafi wa perezida Evariste Ndayishimiye, kuko yari mubyara we, wari umubyara we wa hafi. Kuko Republican Guard y'igihugu cy'u Burundi yari afitemo inshingano zikomeye cyane. Yego, birumvikana ko rero iki kibuze ku kibazo gikomeye cyane. Yes, ngira ngo Bwana Karimba Aimable, reka tunagushimire, dusoreze aha ngaha twakire n'umuvandimwe. Uno munsi nagomba ko tuvuga ku kiganiro kijejwe kivuga ku bibera muri politike za East African. Kenshi twibanda gusa ku biba muri Uvira, hagati ya Uvira, Kongo, Rwanda no Burundi, ariko uno munsi nagomba yuko dutereza amaso kuri East Africa yose, ibihugu bya East Africa byose, cyane cyane ibyo tumenyereye muri politike zavyo. Uno munsi turavuga kuki nagomba tuvuge ku leta zo muri East Africa zidashobora, amaguverinoma adashobora guhindurwa n'amatora. Ubwa mbere tuje ku gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu leta yaho idashobora guhindurwa n'amatora. Kubera iki? Kubera icambere ubwoba bw'uko leta, ubutegetsi bushobora gufatwa n'abantu bafite ingengabitekerezo ya jenoside, noneho bigatuma ivyabaye mu myaka ishize, tsembatsemba n'itsembabwoko ryabaye ku Rwanda byongera kugaruka. Ikindi, burya iyo umugambwe umaze igihe kininiya wariyubatse imyaka myinshi, haba harimwo ababifitemwo inyungu, baba barubatse inyungu zabo, baba bafite ubwoba yuko mu gihe hoza ubutegetsi bushasha izo nyungu bashobora kuziburiramwo. Ndetse iyo point ya kabiri niyo muza kubona igaruka ku bihugu byinshi. Tugende igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi naco nyene ni igihugu leta yaho idashobora guhindurwa n'amatora. Umugambwe CNDD FDD n'umugambwe udashobora kurekura ubutegetsi bw'igihugu kubera ibintu by'amatora, na cyane cyane bobo nta n'ubwoba bafite yuko yenda leta yo bita leta y'abatutsi yari imaze imyaka myinshi kuva kuri independence yoshobora gutsinda amatora. Ibyo ntibyoshoboka, ibyo ntibyokunda, kuko bavuga bati abatutsi mu Burundi ni rubanda nyamuke, cyane cyane kubavyemera. Ndiko ndavuga kubavyemera ibyo bintu by'amoko kuko bibaho, ariko ku ruhande rwanje narabwiye ko ibyo ntabyemera. Abarundi n'abarundi, namye nkurikirana ikiganiro c'uwahoze ari umusenatere umukuru wa Sena mu Burundi, avuga yuko by'ukuri ibiranga amoko bituma ushobora kuvuga ko uyu mugwi kanaka ari ubwoko mu Burundi atabihari, yuko twese abarundi turi ubwoko bumwe. Aho namushigikiye kuri ico gitekerezo, kandi ico gitekerezo arico gishobora kimaze kuva mu mitwe y'abarundi, coshobora kuba kikarangiza indyane zijanye n'ibintu by'amoko mu gihugu cy'u Burundi. Rero nkaho nkaba numva no mushimira cyane ku bitekerezo byiwe yavuze. Uriya bishop yarayoboye inama nkenguzamateka y'u Burundi, kuko ibyo avuga vyumvikana. Rero CNDD FDD n'umugambwe udashobora gukurwaho n'amatora, cyane cyane ko umugwi
akagwi gatoyi k'abagize CNDD-FDD bamaze kubaka inyungu nyinshi batopfa kwemera guheba izo nyungu ngo nuko habaye umucezo canke umukino w'amatora. CNDD-FDD rero leta y'u Burundi nayo n'umugambwe udashobora guhindurwa n'amatora. Tugende muri CCM Tanzania nayo nyene umugambwe CCM n'umugambwe udashobora kurekura ubutegetsi biciye mu matora kubera ahanini umugambwe CCM uracagendera kuri ideology yuko Nyerere yasize awubatse nuko abatanzania amaze imyaka myinshi atawundi mugambwe babona atawundi mugambwe bizeye gutyo rero nubwo icamwa ca Chadema cogerageza ibyo ari byo byose ashobora gukorwa uburyo atawundi mugambwe ushobora kuba wahindura intwaro muri Tanzania biciye mu matora. Hamwe nuko nabo nyene burya muri CCM harakagwi gatoya k'abatanzania bari muri CCM bamaze kwigarurira ubutunzi bwose bw'igihugu ca Tanzania ku buryo rero bavuga bati mu gihe hoza uyundi mugambwe mushasha nka Chadema canke undi mugambwe ati byotuma izo nyungu cane nk'abantu bari aba Kikwete buriya hariyo n'ibindi bicocoro byo muri Tanzania by'abagenerale benshi bapansiyonye bakava mu gisirikare badashobora kurekura ubutegetsi kubera inyungu nyinshi bamaze kwirundira ko bituma bavuga bati hamwe hoza uwundi mugambwe wo twihora kuko babazi ko byinshi byavuye mu biturire canke mu kunyonora leta. Ivyo rero byotuma badashobora kurekura ubutegetsi ntabwo borekura ubutegetsi kubera inyungu nkuko nabibabwiye ico kintu c'akagwi gatoya kaba kari mu migambwe iyoboye ibihugu niyo mbogamizi y'impinduka zishobora kuza mu bihugu bitewe n'amatora. Ariko cyane iyo uri kurakurikirana niyo migambwe iri muri opposition iharanira gushika ku butegetsi muri ibyo bihugu usanga ata programme zo kwemeza abaturage zatuma bavuga bashira imbere byatuma bashobora gutorwa kuko kenshi bavuga ibintu by'amoko bakavuga ibintu by'ubunyoni ku buryo nabo nyene ndetse iyo baje ari bashasha nkuko atakindi bashika bakora atari nko kuba amasiha mu bigega bya leta. Tugende muri NRM mugambwe wa Yoweri Museveni muri Uganda ni gukurira agashitsi umugambwe woba ugomba guhiganwa na NRM wiyumvira yuko ushobora gushikira ubutegetsi bice mu matora. Ibyo bintu ntibyashoboka kuko nkuko nababwiye iriya migambwe imaze imyaka myinshi baba bariyubatse mu migwi mitoye cyane imiryango y'umukuru w'igihugu baba barubatse inyungu nyinshi ku buryo rero umugambwe wari wose mushasha woba warabuza kugira ngo ube woyobora igihugu baba biyumvira yuko ushobora kubangamira inyungu baba baregeranije iyo myaka yose. Rero n'umugambwe wose uza uhiganwa na NRM yo mu Rwanda nta byizero plutôt yo muri Uganda nta byizero na bike ufite yuko ushobora gushika ku butegetsi biciye mu nzira y'amatora. Twovuga ikindi gihugu kihe Kongo umugambwe wa Etienne Tshisekedi uyobowe n'umuhungu wiwe uno munsi nawo nyene uriya mugambwe nimba witwa gute uriya mugambwe wa Tshisekedi nabo nyene n'umugambwe udashobora kurekura ubutegetsi kuko ugizwe n'akagwi kigaruriye itunga ry'igihugu karajwe inshinga no gusahagura itunga rya Kongo no kutababara abaturage. Rero uriya n'umugambwe udashobora kurekura ubutegetsi ngo binyuze mu matora. Rero abo bifuza guhiganwa n'uriya mugambwe wa Tshisekedi ariwe bita Beto
uriya mugambwe nawe nyene n'umugambwe udashobora kurekura ubutegetsi ngo nuko byoba biciye mu matora. Igihugu conyene leta ishobora guhinduka binyuze mu matora n'igihugu ca Kenya. Igihugu ca Kenya nico gihugu conyene muri East Africa ubutegetsi bishobora guhinduka biciye mu matora, kuko buriya imigambwe yo muri opposition muri Kenya nta migambwe ya kera iba ihari. Iya migambwe ya kera yose yagiye isambuka ku buryo iyo hageze ibihe by'amatora imigambwe irisambagura bagashiraho amahuriro mashasha. Ayo mahuriro mashasha rero niyo atsinda amatora. Urebye nk'ibyabaye kuri Uhuru yihuje na Ruto batsinda amatora, kuri Ruto nawe yihuje n'abandi bo mu migambwe cyane cyane abava mu bwoko bw'abakikuyu, nibo cyane cyane bakuranye baheba uwabo Uhuru Kenyatta abona gutsinda amatora muri ubwo buryo, ku buryo usanga muri ibyo bihugu ka Kenya hatsinda amatora imigambwe, amahuriro y'imigambwe yishize hamwe. Nico gituma uriya mugambwe wa William Ruto washoboye gutsinda amatora, kuko ryabaye ihuriro rishasha ryashoboye ujya mugambwe UDA ryabaye ihuriro rishasha ry'abantu bari bavuye mu migambwe myinshi, yaba bari bavuye muri ujya mugambwe wa Uhuru, abavuye muri ODM, bari bavuye ku nyuma abakamba bita bari nyuma y'umuntu yitwa Kalonzo. Abo bose bamaze kwiyungira muri UDA bashobora gutsinda amatora. Muribuka kuri Uhuru Kenyatta atsinda amatora ko bakoze ikindi camwa gishasha kitwa Jubile, bashinze Jubile babona gutsinda amatora. Rero ni muri ico gihugu ca Kenya dushobora kuvuga yuko imigambwe ishobora gushika ku butegetsi biciye mu matora, ariko ibindi bihugu nabadondaguriye nababwiye impamvu. None vyogenda gute kugira ngo intwaro zishobore guhinduka muri ivyo bihugu? Intwaro kugira zishobore guhinduka muri ivyo bihugu niyumvira yuko ibitekerezo bitangwa n'abantu bo muri opposition bikwiye gushingira hanini ku bijanye n'ubutunzi, bakareka gushira imbere ibintu bijanye n'ibintu by'amoko, bakareka gushira imbere ibintu bijanye no gutanguza intambara, kuko ubwa mbere ivyo bihugu nkuko nayabwe yaba Tanzania, yaba u Rwanda, yaba Uganda, yaba Burundi canke u Rwanda, ni ibihugu byamaze gufata inzego z'ubutegetsi ku buryo izo nzego z'ubutegetsi zikingira kagagwe gatoya kaba kari ku butegetsi, kaba karigaruriye inyungu zijanye n'ivy'igihugu. Rero mu gihe imigambwe iri muri opposition, twakwita imigambwe iri muri opposition, ubwa mbere muri ivyo bihugu bagomba kwikuramwo urugamba rw'umuheto bakagwikuramwo, ahubwo bagakoresha strategy zibiri yo kwinjira muri uyo mugambwe, bakagerageza guhindura ivyiyumviro canke abategetsi biciye mu mugambwe indani, ariko atari umugambwe uboneka ko ari umugambwe woba uri ugitangura canke uvuye hanze canke witwaza ibintu by'amoko. Hanyuma rero cane cane kampanye zabo canke agenda politike zabo zikibanda ku bintu bijanye n'iki n'ubutunzi, kuko ahenshi abo bagundira ubutegetsi ahanini n'ubwoba bw'uko bokwakwa isahani y'ifungurwa bafungurirako. Ibyo rero ugaca usanga mu gihe abantu bifuza guhindura ubutegetsi muri ibyo bihugu badafite ibitekerezo bishasha bishobora kwemeza abaturage benshi, kandi ibyo bitekerezo bimaze kwemerwa n'abantu benshi, ku buryo uyu mugambwe cyangwa iryo shaka rigize igikorwa cyo gukoresha inguvu, boreka nabo gukoresha inguvu, ahubwo boba baremeje abaturage bagahagurukira rimwe
bagashobora guhaguruka bagacuvya inguvu za gisirikare, kuko abo bategetsi inguvu za gisirikare bakoresha ntizishobora kunesha abaturage bose mu gihe boba bahagurutse barondera kugira ngo ubutegetsi buhinduka. Ariko kandi vyonagorana mu gihe ubutegetsi bukora neza. Mu gihe ubutegetsi bukora neza, ndabahaye akaronko k'igihugu c'u Rwanda, usanga abaturage bafashwa mu buryo butari bumwe, umutekano ari wose, ibintu iterambere riba rigaragara. Biba bigoye cyane kugira wewe uve hanze uzane ibitekerezo ngo uje guhindura igihugu kiba gifite guverinoma iyobowe neza. None mu gihe guverinoma iyobowe neza, niyumvira ico gihe yuko banashatse abaturage buhurikira muri uwo mugambwe bose, hanyuma rero buriya buntu butagenda neza bugakosorwa na cane cane hagatezwa imbere ibindi bisata nk'ibisata bijanye n'iterambere ry'abaturage bose mu by'ubutunzi, bitume abaturage badashobora kubona yuko kumbure guja guhurumbira mu by'ubutegetsi ariho hari amaronko, ahubwo bakabona yuko abantu babwo bagiye muri za business, muri za investment, ariho babona amafaranga menshi kurusha kuja gukorera umushahara muri leta ushobora guca kabiri gatatu ukirukanwa. Rero nivyo bitekerezo nagomba gutanga cane cane bijanye n'amatora canke ibivugwa ku mareta ari mu bihugu vya East Africa. Sinavuze kuri Somalia canke Sudani kuko n'ibihugu cane cane bikizonzwe n'indyane zijanye n'ibintu by'amadini n'ibintu by'amoko, naho nyene bikaze cane ku buryo biba bigoye gutanga intumbero ya politike muri ivyo bihugu, kuko usanga bo bapfa ibintu bitagira mvura by'amoko canke by'amadini. Nivyo nagomba gushikiriza.